Yesu nashimwe. Yesu nashimwe kandi. Numva no baramutsa mwese aho mwicaye mu bibanza byanyu mu byubahiro byanyu mu izina rya Yesu Kristo. Ndashimana kandi ku bwarino bakwe suye kandi kuronka ryo guhagarara imbere y'ishengero kugira ngo tubandanye muri no mpwemu yo kwiga ijambo ry'Imana. Mu mashure turiga ivyo bita histoire kahise, mugabo ibi turiko turiga si kahise, turiko turiga kazoza k'isi. Kandi ibi ntawe ushobora kubisanga mu bitabo bindi, naho kw'isi hari incabwenge dushobora kwandika ibintu byinshi bikomeye, ariko ahantu honyene dusanga kahise k'isi kubu na kazoza naha muri Bibiliya. Rero nico gituma novuga ati mwebwe muri hano murabahirwe kuko muriko muramenya ibintu hataragira ko biba, ariko mukabimenya muri kino gihe ca none. Ndizera yuko abo twari kumwe mu ndwi yahera ko twarize byinshi kandi ndazi yuko mwafashijwe. Amen. Ni bande bahezagwe mu ndwi yahera, bahezagwe n'icigwa? Ndabona ni bake, mugabo ndazi ko Imana hari byinshi izogenda iravugana imitima yacu uko tuzogenda tumara iminsi hano. Rero mu ndwi iheze ahanini twize ku bijanye no kuduzwa kw'ishengero, ingene ishengero rya Kristo, abizeye Yesu Kristo, ingene bazoduzwa mw'ijuru. Ivyo twarabibonye n'amajambo yo muri Bibiliya avyerekana, ariko uno munsi tugomba twige ku ijambo rivuga ati, tugomba twige ku cigwa kivuga ibizoba ishengero rimaze kuduga mw'ijuru. Mbega ishengero rimaze kuduzwa mw'ijuru hazosigara harabiki? Turaza kuraba ibizoba mw'ijuru ishengero rimaze kuduzwa, mbega hazokurikira iki? Ariko kandi turaza kubona n'ibizobandanya biriko biraba mw'isi ishengero rimaze kuduzwa. Kuko ishengero rimaze kuja mw'ijuru ntibisigura yuko ngo ino si izoca ikugwaho canke abazoba basigaye mw'isi yuko bazoca bapfa. Ubuzima buzobandanya nk'ibisanzwe. Rero hambavu yuko dushitse mw'ijuru tuzoba mu munezero mwinshi udasanzwe, ariko nagomba mpere kuri ibintu bibiri. Nitwamara gushika mw'ijuru hari ibintu bibiri bikomeye cyane bizodutangaza nitwamara gushikayo. Ikintu ca mbere kizodutangaza tumaze gushika mw'ijuru nuko hariho abantu tuzosanga mw'ijuru tutari twiteze yuko boshitseyo. Turi kumwe bene data? Nitwashika mw'ijuru tuzosangayo abayisilamu bakijijwe mw'ibanga ntangere, babigendana uko nk'ibanga, ariko muri bo bafise iryo banga ry'uko bizera Yesu. Abo tuzobasangayo. Nitwashika mw'ijuru tuzosangayo abakatoliki, rimwe na rimwe twibaze ko badakijijwe, mugabo no muri bo harimwo umugeni wa Kristo, harimwo abizera Yesu bari muri ya madini, bari muri ayandi madini twibaza yuko batizera Yesu. Nitwashika mw'ijuru tuzotangara tubonye abicanyi nka Sawuli, nabo nyine bari mw'ijuru, bari bicaye iburyo bwa Data. Nitwashika mw'ijuru tuzotangara kubona ibisuma. Wa mbere atanguye kwinjira mw'ijuru Yesu akiri ku musaraba, murazi ko cari gisuma. Hari ibisuma tuzosanga mw'ijuru. Na babandi mwatwenga bo hakurya gatonya y'ikaburimbi, hariho bamwe muri bo bazobatanga gushikayo. Turi kumwe bene data? Hariho abazobatanga. Hariho abamaraya nka Rahabu canke wa mugore w'umusamariyakazi tuzotangara dushitse mw'ijuru ati n'uyu nawe nyene yahashitse. Yego yarahashitse. Kandi ivyo Yesu yarabivuze. Badusomera muri Matayo igice ca 21 hajya ku murongo wa 31 agace ka B gushitsa kuri 32. Urabona Yesu avyerekana neza yuko hariho abantu tuzobona mw'ijuru ati none uyu nawe vyagenze gute, yaciye he? Ariko n'ubuntu bw'Imana gusa. Ubwo buntu bwagukijije wewe nibwo bwakijije nawe nyene kubwo kwizera. Reka bahadusomere
Matayo igice ca 21 ku murongo wa 31b haravuga ngo hera 31 basi hera mu ntango. none muri abo bompi n'uwuhe yakoze ibyo se agomba? Baramwishura bati ni uwa mbere. Yesu arababwira ati ndababwira ukuri yuko abatoza kori n'abasambanyi babatanga kwinjira mu bwami bw'Imana. Amen. Amen. Urumva ijambo Yesu yavuze aha ariko aravugana n'abayuda abacira umugani w'abana babiri. Abo bana babiri uwa mbere baramutumye avuga ati jewe ndavyanse, ariko yiyumviriye neza mu nyuma aragenda iyo bamutumye arakora ico bamutumye gukora. Ariko uwa kabiri baramubwira aremera, ariko ashitse imbere acaravyanga. Yesu acabaza ati mbega muri abo babiri mwibaza yuko mwiza ninde? Uwakoze vyiza ninde? Uwakoze vyiza nturyabanje kwanka ariko mu nyuma akagira nte akemera. Rero Yesu caravuga ati ndababwije ukuri yuko abatoza kori muri ico gihe bari abantu bafatwa nk'ababandi, abasuma, abantu nyene b'indyarya baba escrow. Yesu aravuga ati abo nyene bizobatangaza ngo mubabonye babatanze gushika hehe mw'ijuru ngo hamwe n'abasambanyikazi. Ivyo bivuze nka Jehova ati iryo juru rizojamwo abasuma, abasambanyi n'abaki, mbega n'ijuru rya so. Ariko nyene ijuru niyo yabivuze yuko bazodutanga gushika. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Nyene ijuru niyo yabivuze. Kubw'ubuntu bw'Imana barashobora gukizwa. Ndafise intahe y'umuntu wa hafi cyane mu muryango, bamwe nga barashobora kumenya. Yari papa wanje mukuru, niwe mfuri wabo wa papa, yitwa Petero Nkurunziza. Uwo rero papa wanje mukuru ubuzima bwiwe bwose namubonye yabayeho ubuzima bwo kuba imborerwa ivy'Imana yavyanka kubi. Bashiki biwe aribo basenge banje harimo nka mamani n'abandi baragerageza misi yose kumubwira ubutumwa bwiza, mugabo igihe cose umubwiye ivyo yaca gutuka. Misi yose bama babigenza uko. Ariko shanda babwire ari kwiherezo ry'ubuzima bwiwe ijoro buca apfamwo kuko yaragwaye cyane araremba. Haraje abakozi b'Imana Veniste hamwe na Bavon baramubwira ubutumwa bwiza, aremera kwihana, aratura, arizera Yesu. Ndizera yuko mubo nzobona mw'ijuru arimo. Imana ishimwe cyane. Nico cyambere kizodutangaza. Icya kabiri kizodutangaza dushitse mw'ijuru, hariho twebwe ukuntu duca imanza nk'abantu turavye ibintu tubona mu maso, ariko hari ikindi gira kabiri kizodutangaza dushitse mw'ijuru tugasanga amashusho amwe twari twiteze yuko yategerezwa kuba ari mw'ijuru, ariko tugasanga ntayariyo. Turi kumwe bene data? Bishop ukamurondera ukamubura, pasteur kanaka tuzomurondera tumubure, wa musenzi kanaka tumurondere tumubure, wa muvuga butumwa kanaka hayupo. Kandi nivyo nyene Yesu yarabivuze, kuko suko tuza gusenga, suko turirimba neza, suko tuvuga ubutumwa bwiza, suko twitwa ry'amazina yose abakozi b'Imana bica bisobanura yuko ari ntegerezwa tuzoje mw'ijuru. Turi kumwe bene data? Abazoja mw'ijuru nabemeye kwihana bakizera Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza mu bugingo bwabo gusa. Saba Emmanuel bazoduga mw'ijuru bose. Unikora yuko waruzi kwifunga neza igitambara, kora yuko waruzi kwitondera ibi na biriya bifatanye n'imitegekere y'ishengero, ariko hari abazosigara kuko Yesu byose yarabivuze. Hari abazoza bavuga ati twahora tuvugishwa mw'izina ryawe, twahora dusenda abadayimoni mw'izina ryawe, twahora tuja muri louange ya chaque vendredi, twahora tuvuga ubutumwa bwiza. Ariko usomye rya muri Matayo igice c'indwi ku murongo wa 21 azobishura gute? Ati nimumvireho mwabakora ibiziramwe ngo ntaho nigeze ngirane, ntaho nigeze ndabamenye. Ibi ntibizobwirwa abantu batigeze batumbera urusengero, bizobwirwa muri twebwe nyene. Nico gituma
ibi bintu dukwiye kubifata nka nkama, ukiyumvira mutima wawe ati mbega jewe by'ukuri narakijijwe, mbega naramaze kwizera umwami Yesu, mbega sindi muri kino kibanza kubera yuko nakivukiyemwo, nasanze papa wanje, nasanze famiye yanje, nasanze ariho bari, najewe ndavyisangamwo. Ariko urakwiriye guca bugufi ukamenya neza nimba warakijwe cyangwa utarakizwa. Nivyo bibiri. Rero tumaze rero gushika mu ijuru, reka tubandanye n'icigwa cacu. Tumaze gushika mu ijuru, ikintu ca mbere kizoba, hazobaho ico no kwita gutanga ingero. Tumaze gushika mu ijuru, hambavu y'umunezero tuzogira nk'abana b'Imana twashitse mu ijuru, hazobaho umwanya, hazobaho igihe cyo gutanga ingero kubakoreye Imana mu kuri no mu kugororoka. Aha mw'isi harabaho iminsi mikuru y'abakozi, bagatanga ubushimwe ku bakozi bakoze neza. Nimba mw'isi uwo munsi uhari, ico cyumviro gere cyo gushimira abakoze neza, nashanda wabwire yuko no mwijuru abantu bose batamye, bakoze, bakoreye Imana mu kuri, hariho ingero zitagabanije bateguriwe. Imana ishimwe cyane. Reka dusomere igitabo ca mbere c'Abikori n'igice ca 3:13-15. Haravuga ngo igikorwa c'umuntu wese kizoseruka, wa munsi uzogiserura, kuko uzohishuranwa n'umuriro, kandi igikorwa c'umuntu wese uwo muriro uzokigeza ico kirimwo. Igikorwa c'umuntu ico yubatse kuri iryo tanguriro nicarama azohabwa ingero. Igikorwa c'umuntu nicasha azobura ingero. Yamara ubwiwe azokira, ariko nk'uwokowe mu muriro. Imana idufashe. Amena. Ayo n'amajambo atwereka ingene bizoba bimeze. Ibikorwa byacu twakoreye muri Kristo bizopimwa. Ibikorwa byiza twakoranye, urukundo twakoze mu kwitanga, Bibiri ivuga ati ivyo tuzobihererwa ingero. Nico gituma numva gutera intege abakozi b'Imana bose bari hano. Nimba uri umuvuga butumwa uri hano, komeza ico gikorwa cyo kuvuga ubutumwa bwiza. Yesu nashimwe cyane. Daniel haravuga neza ati ngo abashikanye ku bugororotsi benshi ngo bazokwakaka nk'iki, nk'inyenyeri. Bisigura iki? Abakoreye Imana mu kuzana abandi kugakiza hariho ingero babikiwe. Abaririmbyi ndazi yuko mukoresha umwanya munini cyane, cyo kimwe n'abamizisien, cyo kimwe n'abakora muri media, abakora mu by'amasanamu, sonorisation n'ibindi. Ndazi yuko ibi bikorwa kugira bigende neza harabaho preparation, harabaho integuro nyinshi kandi cyane. Ariko nshaka ndababwire, Paulo niwe yanditse hajya mu gitabo ca mbere c'Abikori n'igice ca 15 avuga ati nuko bene data nkunda ngo mukomere ntimunyiganyige, ngo kuko ubutame bwanyu atari ubw'ubusa mu mwami. Amen, amen. Uyu muruho wanyu muruha muriko murakora igikorwa c'Imana si uw'ubusa. Umunsi umwe muzoronka ingero, kandi si mwijuru gusa, ariko Yesu yabivuze neza ati no muri ubu bugingo naho nyene hariho umugisha wagenewe bande abemeye gukorera Imana bagaheba byose. Kuko ijya myanya bo muri mu bikorwa hano, yaba abanyesuku, ujya mwanya wa mwaje hano hari ibindi bikorwa mwa mwahagaritse. Ujya mwanya si w'imfa gusa mu nyonga z'Imana. Haraba protocol, harabakora security n'ibindi bikorwa byose. Shaka ndababwire yuko ubutame bwanyu si ubw'ubusa mu mwami wacu. Bandanya mukorera Imana mu bwizigirwa, imbere hari ingero zitagabanije kubemeye bose gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Amen, amen. Nta muntu ari ngaha adafise igikorwa na kimwe ariko arakora. Pole sana. Aho tuzoba turiko turahabwa ibitsibo, uzoba nk'umurorerezi. Hari agajambo k'ikirundi akunda kuvuga ati nguraho urasamye. Uzoba uri ngaho nyene wasamye, abandi turiko turahabwa ibitsibo. Hari abantu umenga
bihaye akazi k'ubuspectateur umenga ni indorerezi mugabo rero mwene abo bantu kimwe mu bintu ntabakundira bareka kudakora ariko ugasanga nibo bantu ba mbere bazi gukritika bazi gutora amakosa kwijya korari ririmba nabi yiwawe ririmba gute ujya muri dere sindamukunda wowe ukwere kutaraza ngaha uturirimbire vyowe twumva ijwi ryawe ngene uririmba neza Imana ishimwe cyane ujya muvuga butumwa jewe sindamukunda nawe urahagara ngaha tugwe microphone nawe tugukunde wibaza kubizi neza ubikora neza ingo bikore ubona atabyo ushoboye tekana ikoraniro risohotse utahe ivyo ntibikwiye hello ariko ngo mvuge kandi ikindi Bibiliya twasomye ati ngo hari ibikorwa bizosha ivyo bikorwa bizocishwa mu muriro bigasha ni bikorwa ibihe hari ibikorwa ego vyiza dukora vyitirirwa Imana ariko ugasanga ntivyitirirwa Imana by'ukuri uno munsi tugeze ahantu ushobora gusanga umuntu agomba aje mu bitaro kuraba abagwayi akarondera akaro k'isukari akaro k'ifu y'ubuyi agacarondera imbaro udusabuni mugabe inyuma yiwe akacajana media nkaho umenga na hano umukuru w'igihugu agiye amafoto amakamera ibiki isi yose ikayiramenye yuko yari yaratanga ubuyi ngaha muri Rwakarede si bibi kwerekana ibikorwa vyiza turiko turakora kugira bitera abandi intege namba ari wo mutima wari ubitewe no kubikora nimuvuga ati ndiko ndabikora kugira ngo n'abandi babone ko kino kintu cari gikenewe gufashwa baze bafashe nimba ari wo mutima Imana iguhezagire turi kumwe bene data amashengero ni menshi aguma avuka kandi ni vyiza navuke aho ko hovuka ububare n'amahoteli ari bizarre nibivuke Imana ishimwe ama ministries ni menshi cyane ariko amwe muri yo harayavuka ari nka business kujya ko umuntu atanguza ibotike umuntu atanguje ego twebwe tuzobibamwo nk'abaje kugufasha mu bikorwa by'Imana tuzogukomera amashi ariko iyo mwijuru irazi ofo mu mutima yuko uko kwenye vyashara hauko kwenye huduma Imana ishimwe cyane ivyo Imana izobibona kandi n'ubu irabibona kandi umunsi umwe bizopimwa rero tumaze guheza iyo fazi ico gice cyo guhabwa ingero hazoba ikindi gice ico no kwita ubugeni ubukwe bw'umwagazi w'intama isigwa n'ibizohera nga tuja twinjira mu kirori ba bantu bakunda ibirori Imana ishimwe cyane ndabatuye kuzoba muri kino kirori haleluya amen amen bwira mugenzi ati ndagutuye kuzoba muri kino kirori vraiment reka badusomere ivyahishuriwe Yohana igice ca 19 ku murongo wa 6 adushikanire ku murongo w'9 gusa haravuga ngo numva ikimeze nk'ijwi gishengero rinini nikimeze nk'ugusuma kw'amazi menshi nikimeze nk'ijwi ry'imituragaro ihambaye kivuga kiti haleluya kuko umwami Imana yacu ishobora byose ihangamye tunezerwe duhimbarwe tuyihe icubahiro kuko ubukwe bwa wa mwagazi w'intama bushitse umugeni wiwe ariteguye kandi yahawe kwambara impuzu zera nziza zikayangana zitanduye izo mpuzu zera nziza nizo bikorwa byo kugororoka by'abera umumarayika arambarira ati andika uti hahigwa abatorewe gutaha ubukwe bwa wa mwagazi kandi arambarira atayo n'amajambo y'ukuri y'Imana amen 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 tumumarayika arambwira ati hahiriwe ngo abatorewe kugirane abatorewe kuba muri ubwo bugeni bw'umwana w'Imana twasomye ikintu ca mbere ngomba mpereko couleur du jour izo ari imyambaro yera gusa uzoza azanye ivya rouge ivya noire apana hatayingiya Imana ishimwe cyane zo ari umwambaro wera nk'ikimenyetso cyuko arabera ari shengero ry'abera ishengero ry'abagororotsi
urwo rubanza rero ratandukanye na za manza zacu tumenyereye. mariage itangwe 18h, nta n'iminota 40 iheze abantu batangwe kuraba ku masaha, burije ntahakure nta gitoro. Ico gihe tuzotekana, kuko nikizoba ari ikibazo c'amasaha, ntiruzoba ari urubanza rw'iminsi, ntiruzoba ari urubanza rw'amezi, ntiruzoba ari urubanza rw'imyaka. Bya bindi tumenyereye twihuta ngo ndatashe, tuzokwicara turye kandi tunwe. Mwijuru ni kuzoba ari uguhimbaza Imana gusa. Arabibaza ati oya mwijuru ntavyo kurya nakaye nta nzara izobiriyo. No, nta nzara c'est vrai, ariko tuzorya kandi tuzonwa. Imana ishimwe cyane. Yesu yarabivuze neza ati igihe ariko arasangira n'abigishwa biwe arababwira ati uyu mutobe turiko turasangira, mu gifaransa iyi jus turiko turasangira niyo jus ya nyuma, niwo mutobe wa nyuma nzosubira gusangira namwe, uyu mutobe w'inzabibu wa musi muri bwa bugeni bwa ryari bwo mwijuru bwo mu bwami bw'Imana. Uritegure kuzoba muri ubwo bugeni, hazoba hari ibintu byiza cyane bitesa. Hari hinga naho kwibaza ati ngo waragenza ibihugu waramaze kurya ama restaurant ateye imbere, hari hinga tuzofungurayo atana hamwe twigeze tubona. Je narigeze kuba hano mu rubanza rw'abazungu b'Abanyamerika, no rubanza ruba buri mwaka w'Abanyamerika witwa Thanksgiving Day. Ugo rubanza twe tumenyera umenga mu manza batetse neza tegezwa kubaho umuceri, hategezwa kuba hariho ubwishaza canke ibiharage, hategezwa kuba hari amasalade n'ibindi. Ariko ndababwira imeza ari yuzuye ivyo kurya, mugabo nta kintu na kimwe twigeze tumenya uko citwa. Mugabo jewe ndavuga ati hamwe no baza no banerekanye ko ndi umunyagihugu, reka nkauke narure hamafungure hamibisige umva biryoshe na mahoro menshi. Nararuye izo ndya zose nta nimwe yasa na rouge, niko twe tumenyereye ibiyungo bingi, zose zarera kuri table, byose byarera. Warura indya zera ukaca urenza ko hejuru izindi zera n'izindi zera. Jenda kauka mugabo twari kumwe ari Abeli na madamu wiwe, byakabaye kera Abeli we biranga ko yikawusha arabaza ati izi ndya bazita gute? Mwana w'umuzungu kaze arambwira ati nukuri je sinumva ingene kubwira izina ry'ibi bifungurwa ko sivyo nga mu Burundi, ariko nimba mwumva bibaryoheye mwe ni mufungure. Arambwira ati kaka tupige chakula bana, ibyo bingine byakuriza majina ngo ni aina gani ya chakula, wewe nimba wumva ibikuryoheye we fa kurya point. Haleluya, Imana ishimwe cyane. No mwijuru nuko tuzokwisanga mu bintu tutazi. Ubaza umumarayika umviriza, wewe nimba wumva vyavansa wewe kubita icakura uri ngaha kugira ufungure, nakare hari ya mwisi muri kwa munatabanika kubita. Imana ishimwe cyane. Abazoba ari mu service bose bazora abamarayika. Hari abantu usanga bakunda kuba ama service y'imanza zose, ni atari muri service yisanga yahagurutse kuja gutanga amasahani, mugabo aho abamarayika bazoba bari hajya bazokubwira ati sit down, icara hasi, twebwe turi ngaha kubera ico gikorwa gusa, we tekana. Imana ishimwe cyane, bizoba bikomeye cyane. Haleluya. Ngubwo ubukwe bw'umwana w'Imana. Novuga byinshi ariko reka ngeze ngaha gusa. Paulo yarabivuze ko gatonya mu Bikorinto ba mbere igice cya 2 ku murongo w'9 kw'ivyijisho ritigeze kubona, ivyo gutwi kutigeze kugirante kumva, ibintu tutigeze twiyumvira. Kurumva deja ninge zo muri Amerika je naraziriye. Imana ishimwe cyane. Izo deja icyumviro cyazo ndi naco Paulo moma, mugabo hari ibindi tutazi ngo vyitwa gute. Twiteze hiye imbere abamarayika bazoba bari mu kazi kose, kuko nkuko twasumye mu duheza ati ivyaremwe byose birindiranye igishika uguhishurwa kw'abana b'Imana. Abamarayika bari mu myiteguro mwiteye ubwoba. Ibaze komite yatanguye haheze imyaka 2000 ans bariko barategura urubanza. Sizazindi za pumpum z'ukwezi kumwe, pumpum indwi zitatu, no.
2000 ziraheze bariko barorganiza urubanza. Bega ruzoba rusa gute? Bega hazoba hari karaoke imeze gute? Bega hazovuzwa instrument zitwa gute? Ivyo byose amahepetition araremvye. Imana ishimwe cyane. Abantu mwibaza ko muzi kuririmba, ico gihe muzokwicara mutekane mwige. Muzokwiga amajwi mashasha. Haleluya. Imana ishimwe cyane. Mugabo rero akaryoshye ni gahora mwitama. Reka rero twinjire mu isi naho. Haleluya. Amen amen. Harabashaka kurunguruka mu isi. Harabashaka kurunguruka mu isi turabizowe kwa biraba. Oya. Simvuze wewe, mvuze ko mburu uzonyumva kuri ekra. Shaka tuvuge ibizoba mu isi kugira uzoba yasigaye azamenya ati ibi bintu nari naravyumvise ko bizogenda ukunuku nuku kugira ngo nibamubaza azatanga amakuru akwiye pana mwebwe. Reka dusabe umurongozi Arno adusomera ivyahishuriwe Yohana 13 verset 1 jusqu'à 4. Haravuga ngo ijambo ry'umutwe rivuga ngo Yohana yerekwa ibikoko bibiri. Ku murongo wa mbere urumva ibikoko gihagarara. Mwumvise ibikoko bibiri. Bingahe? Bibiri. Nuko rero mu isi bigomba bitangura ibikoko ngivyo biraje. Gihagarara ku musenyi wo ku kiyaga. Mbona igikoko ciburuka kiva mu kiyaga gifise amahembe 10 n'imitwe 7. Ku mahembe yaco hariho imigara 10, no ku mitwe yaco hariho amazina y'amarogotano. Ico gikoko nabonye casa n'ingwe, amajanja yaco yari ameze nk'ay'idubu, akanwa kaco kari kameze nk'ak'intambwe. Ca gisato kigiha ububasha bwaco no kuja ku ngoma yaco n'ubutware buhambaye. Muri ya mitwe yaco mbonamwo umwe usa n'ukomeretse akagirire, uruguma rwocishe rurakira. Isi yose ikurikira ico gikoko bagitangarira, batazira ico gisato bagisenga, kuko cahaye ico gikoko ububasha bwaco. Batazira na kino gikoko bagisenga, bati ninde ahwanye n'iki gikoko kandi ninde ashobora kukigwanya? Imana idufashe. Amen. Acu dusomera aho nyene ku murongo wa 16 gushitsa kuri 18. Kigera ko bose aboroshe n'abahambaye n'abatunzi n'aboro n'abidegembya n'abagurano bashirwa kw'ikimenyetso ku kiganza c'iburyo canke mu ruhanga, kandi ko hatagira umuntu yemererwa kugira icagura canke icashora atari ufise ico kimenyetso, nico zina rya ca gikoko canke igitigiri c'izina ryaco. Aho niho ubwenge userukira. Uwufise ubwenge naharure igitigiri c'ico gikoko n'igitigiri c'umuntu. Igitigiri caco na 666. Imana idufashe. Amen. Acu dusomera igitabo ca kabiri c'Abitesalonike igice ca kabiri uhere ku murongo wa 4 ushitse ku murongo wa 6. Haravuga ngo umurwanizi yishira hejuru y'icitwa imana cose canke igisengwa, nuko azokwicara mu rusengero rw'Imana yiyerekana ngo ni Imana. Ntimwibuka yuko nababwiye ivyo nkiri kumwe namwe? Kandi none murazi ikibuza, kugira ngo azahishurwe mu gihe ciwe. Kuko ibanga ry'umugararizo n'ubu ririko rirakora, mugabo hari ubibuza none gushitsa igihe azokurirwaho.
niho wa mugarariji azohishurirwa, umwe umwami Yesu azokwicisha impwemu ziva mu kanwa kiwe, azomutituza guseruka kukuza kwiwe. Amen. Amen. Reka turangirize nga Danieli igice c'9 ku murongo wa 27 avuga ati kandi azosezerana na benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe n'iryagera hagati, azokuraho ibimazi n'amashikanwa, ugeseza azoza kwibaba ry'ibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uyo ageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Ubu rero bariko baravuga ngaho muri amajambo yose ni umugabo umwe yitwa Antikristo. Uyu Antikristo bisobanura umugwanizi wa Kristo. Iryo jambo abumva igifaransa mucamva anti, mucamva niki, donc numugwanizi wa Kristo. Rero ishengero rimaze kuduga, Antikristo azoca aseruka mw'isi. Gatonya imbere muri uko guseruka kwiwe azoseruka ryari? Azoseruka ishengero ari uko ryamaze kugira nte gukugwa mw'isi. Ishengero rimaze gukugwa mw'isi hazosigara akajagari gateye ubwoba, kuko hari imiryango izosigara ari bice. Hari abapapa bazoduga basiga abamama n'abana, hari abamama bazoduga basiga abagabo babo n'abana, hari abana bazoduga basiga abavyeyi babo, n'abavyeyi bazoduga basiga abana. Mu bushikiranganji butandukanye hirya no hino ku isi hari abazoduzwa n'abazosigara. Mu mashirahamwe atandukanye hari abazogenda n'abazosigara. Bisigura isi izoba mu kajagari kanaka. Kandi hambavu y'ako kajagari, naho muri Bibiliya tutabibona neza ahantu vyanditse, ariko turafise reference ico dushobora kwisunga. Twibuke igihe Eliya aduzwa mw'ijuru, hari mu gitabo ca 2 c'Abami, turabona harabayeho groupe y'abantu bavuze ati uno mugabo twe nitwemera ko yaduze mw'ijuru, il faut que tuanze tumurondeze hasi hejuru mu misozi yose, tuzohebura ruko tumubuze. Bibiliya avuga ati iyo misi bayihejeje, Elisa aravuga ati none mwese nari nababwiye yuko yamaze kuduzwa mw'ijuru. Bisigura ishengero rimaze kuduga hazoba amatentative yo kuturondera. Bamwe batangura kuri telefone, alo urihe ko telefone yawe idasona? Idasona. Uwo muntu murondera ari mu kibanza cya kure, muragerageza hanyuma. Arona umugabo asure kandi telefone, uwo muntu murondera ari mu kibanza cya kure, muragerageza. Tuno mugore aragayana, rindira ko ataha ubure. N'ivyisi izo bibayemo. Ivyuma bipima mu kirere byaramaze kugwira, amasatelite, amadrone n'ibindi bizokoreshwa bapime muri ajya ma planete yose, nimba ari muri Jupiter, nimba ari muri Mars, nimba ari muri Mercury, ama planete imwe ku yindi barabe. Turabe nimba batinyegeje muri Saturn, turabe nimba batinyegeje muri Pluton, turabe ko batari mu kwezi, ko batari mu nyenyeri, ko naho nyene na espace manini n'abantu bobayo, ariko babure. Muri urwo ruhagara rero abantu bazoba barimo, niho rero Antikristo azoca seruka. Azoseruka nk'umuntu aje afise ijambo mw'isi ashobora kugira ico afashije. Ikintu ca mbere usomye hajya mu gitabo ca Danieli, aha nahereje ko gusoma, birivuga ati ngo kandi azosezerana benshi isezerano rikomeye kumara iyinga rimwe. Bisigura amaze gusohoka uyu Antikristo azoba ari umuntu, ko hari abantu bigisha ati ngo azoba ari shetani, kizoba ari ikintu nk'imwemu mbi nk'ikidaimoni. No, uno Antikristo azoza ari umuntu mugabo afise ububasha bukomeye ku isi, ahawe nande, twasomye ngo ahawe na ca kiyoka ariwe shetani. Bisigura azoba afise ubushobozi bwinshi cyane budasanzwe. Amaze rero kuza, ikintu ca mbere hazobaho ico bita mu gifaransa traité de la paix, hazobaho amasezerano y'amahoro mu gihugu ca Israeli. Izi ntambara muguma mwumva buri kanya, azobanza kwanza azihagarike, haba amasezerano y'amahoro muri Israeli, haba umutekano, hama na rwa rushengero rwabo baguma barondeza umurango nijoro. Urazi yuko urwa mbere rwarabomowe kuri Nebukadineza, urwa kabiri rusubira kubomogwa inyuma y'umwaka wa 70. Gushika ubu nta rushengero kanuni rujya bahorana bafise. Mugabo
hariya mu Bitesalonike twasomye turumva yuko ngo azokwinjira mu rushengero rw'Imana yiyite ko ari we Mana. Ubwo rushengero ruko ruravugwa uno munsi nta ruhari, kuko no mu byo Israeli iriko iragwanira ivuga ati buriya butaka barya Abarabu barya Abayisilamu bubatsemwo irya ngoro, hajya niho hari ingoro sogokuruza wacu yatwubakiye. Rero dutegerezwa kuhabomora tuhubake, byanse tuzorasana. Ico ni kimwe mu bintu biriko birateza novuga ati crise politique muri kiriya gihugu ca Israel ndetse no mu bihugu bihakikuje, harimo n'izindi mvo zabo. Mugabo rero Antikristo azoca turuza izo ngorane, urushengero rusubire kandi kubakwa, hama abantu basubire kandi gutanga kurya twabisomye amashikanwa n'ibimazi. Ariko kandi naho ayo mahoro novuga ati azoba yasinywe, ntibisobanura yuko azoba ari amahoro yuzuye, kuko hirya no hino ku isi abantu bazokwicwa bimwe biteye ubwoba bazira kwanka kumusenga. Kuko azoshinga itego ati okay, mwisi yose kuva uno munsi mutegerezwa gusenga jewe, kandi bivaye n'ibikorwa azoba yamaze kwerekana, abantu bamwe bamwe bazomwizera bavuga ati uno muntu by'ukuri birakwiriye yuko tugirane tumusenga. Mu bijyanye n'ivy'ubutunzi naho turabona yuko twasomera mu byahishwe Yohana, ico gihe nta muntu n'umwe azoba ari kure kugira ikintu na kimwe yogura canke yokora kijanye n'amafaranga atemeye gushirwa ko kashe. Ico kimenyetso 666 gisobanura iki? Ico kimenyetso urinze wemera bakakigushira kuzowemeye ati jemba you Antikristo, ndemeye kuba Satani ibihe byose, ndemeye kuba wiwe. Ntuzoja mu soko gusuma utagifise, ntuzoja kwivuza utagifise, ntuzoja muri bisi utagifise, nawe uzofise imodoka yawe ntuzogura igitoro ataco ufise. Mwijambo rimwe niwe azoba afise ubuzima bwose bw'isi. Wanke kumusenga kuneza, mugabo ku nguvu naho bazoguca amatwi. Yego kwazoga ati none wowe banka gusenga kubera iki? Abasenga bavure baragiye, nawe tekana wemera usenge canke tukwereke, kuko isi yose izoba iri kwigira munsi y'uburongozi bwiwe. Rero ico kiringo twasomye ati ngo igihe c'indwi imwe azosezerana isezerano mu gihe kingana n'indwi imwe, bisigura iyo kontra ayo masezerano y'amahoro azomara igihe c'indwi imwe. Ni mu mvugo y'ubuvugishwa, ariko iyo ndwi imwe bisobanura imyaka indwi. Ico kiringo rero kimaze rero kugera hagati, Antikristo nkuko twagiye tubisoma na hajya mu Bitesalonike azokwinjira mu ngoro mu rusengero rw'Imana kugene twabisomye hariya nyene Yerusalemu. Kumbure hazoba hari abantu benshi baje gusenga, hama acategeka yuko abantu bose bamusenga, wenyene yace yita yuko ari Imana. Amaze gukora ivyo rero, usomye hariya muri Matayo igice ca 24 igice ca 15 badusomere gushitsa kuri 21, turabona ikizoca gikurikira amaze kwatura yuko ari we Kristo canke ari we Mana. Ibizoca bikurikira kaba bidusomere. Havuga ngo nuko aho muzobonera ca kizira c'ubuyobe bw'ubugesera gihagaze ahantu hera, cavuzwe na Daniyeli yavugishwa n'Imana, usoma niyiyubare. Ico gihe abazoba bari i Yudaya baze bahungire ku misozi miremire, uzoba ari hejuru ku nzu ntaze yururutswe no gusahura ibiri mu nzu yiwe, uzoba ari mu mirima ntazasubizwe inyuma no gusahura umutamana wiwe. Ariko muri iyo minsi abazoba batwaye inda n'abonsa bazobona ibara. Kandi muze musenge kugira ngo uruhungo rwanyu ntiruze rube mu rushana canke kw'isabato, kuko muri iyo minsi hazoba amarushwa ahambaye atigeze kubaho kuva ku itanguriro ry'isi ugashitsa n'ubu, kandi ntazokongera kubaho. Imana idufashe. Amena, amena, amena. Imana idufashe cyane. Rero
kijya gihe c'irya ndwi kimaze kugera hagati, ico kizira c'ubuyobe Yesu yavuze Daniyeli avugishijwe ni harya twasomye muri Daniyeli igice c'9. Bisigura azoja imbere yiyite ko ari we Mana, ari mu ngoro i Yerusalemu. Rero amaze gukora ico kizira, abayuda bazovyanga, bavuga ati oya, wowe ntabwo uri Imana, twebwe Imana turayizi. Bamaze kumwankira, kuko icatumye ayo mahoro yemera kuyasinyira, icatumye yemera ako gahengwe gatonya kakabaho, hari muntu mbe kugira ngo asamaze abantu mw'isi, babone ko ari umuntu ahambaye, babone ko ari umuntu w'umunyamahoro, bamwemere bamusenge, cyane cyane harimo gusamaza abayuda. Ariko rero abayuda baci bamwankira. Bamaze rero kumwankira, aho nyene Bibiliya twasomye ati ngo niryagera hagati irya yinga, azokuraho ibimazi n'amashikanwa, uwugeseza azoza kuyoba ry'ibizira, maze ubuyobe buzosukwa kuri uyageseza gushitsa ku muhero washinzwe. Bisigura amasezerano amaze gusamburwa, ikizoca gikurikira n'igiki? Y'amasezerano amaze kuyasambura, y'amasezerano y'amahoro, intambara izoca itangura, kandi intambara ikomeye cyane, izohitana abayuda benshi cyane. Kuko hirya no hino ibi bihugu tubona bikikuje Israeli, umwanya n'umwanya tuguma twumva impuha z'intambara, Irani, Israeli bagomba bagwane, bigacureha ibiki n'ibiki. Murabona ibintu biriko birabera muri Israeli. Ayo masezerano rero amaze kuyasambura, twasomye hirya muri Matayo, hazoca haduka intambara ikomeye. Kandi iyo ntambara ntizoba gusa mu gihugu ca Israeli, ariko iyo ntambara izoba ku rwego rw'isi yose. Ariko ahantu cyane cyane bizoba bikaze hazoba ari muri Israeli. Abantu benshi cyane bazopfa, kandi abantu benshi bazogira ibibazo bikomeye cyane. Usomye mu gitabo cy'ivyeshure Yohana igice ca 6 wera ku murongo wa mbere, reka adusomere imirongo mike tubone ibizoca bikurikira ivyo bimaze kuhaba. Mbona umwagazi w'intama amena kamwe muri twa dushasharandwi tumatanije ca gitabo. Numva kimwe muri vya binyabugingo bine kivuga nk'ijwi ry'inkuba kiti ngwino. Mbona ifarasi y'igitare, kandi uyicayeko yari afise umuheto, ahabwa igitsibo, agenda anesha, kandi ngo yame anesha. Kandi amenye ica kabiri kimatanije ca gitabo, numva ikigira kabiri mu binyabugingo kiti ngwino. Haza iyindi farasi y'akagajo, uyicayeko ahabwa gukura amahoro mw'isi ngo bicane, kandi ahabwa inkota ndende. Kandi amenye ica gatatu kimatanije ca gitabo, numva ikigira gatatu mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi y'agafyiri, kandi uyicayeko yari afise umunzane mu minwe. Numva hagati y'ivyo binyabugingo bine nk'ijwi rivuga riti ingero imwe y'ingano idenariyo, n'ingero zitatu za sayiri idenariyo. Ariko amavuta na vino ntugire ico bikorako. Kandi amenye ica kane kimatanije ico gitabo, numva ijwi ry'ikigira kane mu binyabugingo kiti ngwino. Mbona ifarasi ibenjutse, kandi uyicayeko yitwa Rupfu, kuzimu nawe aramukurikira, bahabwa ububasha ku kigira kane c'isi, ngo babicishe inkota n'inzara n'urupfu n'ibikoko byo mw'isi. Kandi amenye simba aha ku murongo wa 11 kuri 12, simbere kuri 12 kugira tunyarutse. Kandi mbona amena ica gatandatu kimatanije ico gitabo, isi iratigita cane, izuba ririrabura nk'igunira ry'ubwoya, ukwezi kose guhinduka nk'amaraso, inyenyeri zo kwijuru zikorokera hasi,
nk'uko umusukoni uzungagizwa n'igihuhuta ugahungurura insukoni zawo zitararunguriza. Murakoze cyane, murakoze. Ngibi rero bimwe mu byago. Twabonye yuko ico gihe kizomara ikiringo c'imyaka 7. Igice ca mbere c'iyo myaka 7, imyaka 3 n'igice, hazoba hari impore gatonya mw'isi. Ariko rero Antikristo amaze gukora kirya kizira c'ubuyobe, ikindi gice kigira kabiri c'indi myaka 3 n'igice, hazoba rero hageze yuko rero isi ibona amahano, uburake bw'Imana ko busukwa hano mw'isi. Rero bimwe mu mahano novuga ati nyamukuru azoba hano mw'isi, reka mvuge ibintu 4 nyamukuru, ndabihe groupe mu bice 4 nyamukuru. Ikintu ca mbere twasomye ati ngo mbona ifarasi isuku uyicaye ko yarafise inkota, bisigura hazoba intambara zikomeye cyane, kandi ahantu hambere zizokubita gose ni mu gihugu ca Israel, ariko no mw'isi yose intambara zizoba zihari. Ibi bintu turiko turabivuga urashobora kwiyumvira kumenga ni nkuru canke Bibiliya ibi bintu yabivuze kubera iki, ariko ku muntu akurikirana amakuru y'isi urabona yuko ibi bintu niho bitera bija. Uri kuraraba akaro gatonya hiyo mu bihugu by'Abarabu urabona icuka gihari muri Iran, ibihugu nka Amerika ishaka guterayo hamwe na Israel, mugabe ibihugu byo mu by'Abarabu byose bikavuga biti no, ni wa mutera natwe tuzogutera, Uburusiya, za Korea du Nord n'ibindi. Urabona ubu Amerika naho ariko ishaka gusotorana gatonya n'ibihugu byo muri Europe vy'Iburaya, kandi ari byo bihugu byari bibashigikiye, bafa izinga ryitwa Greenland, aho Amerika ivuga ati twere irya zinga turarikeneye, mubishaka twe turarigura, ni nk'igihugu. Mugabo urabona kajya gasagara ko muri Greenland barabyanse, bavuga ati twebwe nitwemeye yuko tugugwa n'abanyamerika, twitwa abanyamerika, twe tuzoguma tutwagwa n'abanyaburayi. Rero president w'igihugu ca Amerika Trump yavuze ati mwanse kuneza ko muhama nzobikora ku nguvu. Abakurikirana amakuru muri BBC mwarabonye yuko ibihugu vy'Iburayi bimwe Ubwongereza, Ubufaransa, za Finland, Allemagne, bijya bihugu byose bigize umuryango witwa OTAN bamaze kurungika ingabo zamaze gushika muri kaya karere ka Greenland. Bavuga ati twebwe ahantu hako muhadutwara ku manyama tuzofuma tugwana. Ivyo byose ntawuza ati bisuma bija hehe. Ubu haramaze gusohoka ibisasu bifise n'amazina ateye ubwoba ngo Satani wa kabiri. Muramaze kuvyumva, Satani wa kabiri. N'ibindi biracakogwa. Hazoba intambara iteye ubwoba cyane mw'isi, kandi abantu benshi bazopfa. Ikindi hazoba inzara ikomeye cyane, twabisomye, kuko ico gihe ibihugu byose bizoba vyitwaritse intambara, kandi nta mwanya abantu bazoronka ngo baje kurima, baje kurondera amafaranga, kuko abantu bazoba ko barahunga. Kera mu bihe by'intambara naciye ubwenge sanga tuba ngaha muri kino kigo hariho ivyo bita pame, ariko pame yari hari kwera yuko ivyo bindi bihugu vyarimwe amahoro, ariko ico gihe izo za pame zizokugara ko ntizizoronka aho zica, ibirere bizoba vyugaye. Kandi kanatsinda abakurikirana amakuru mwarumvise ko Amerika yaruka gukura umutahe yarushigikira ibihugu, yarishigikira amashira hamwe abita ama ONG ashika kuri 66 harimo n'izitwa za USAID. Byara bakurikiranya amakuru, uyu mudamu bita Jean Gapia yatangaje avuga ati ijya miti baha abagendana umugera wa sida irikirabura, bitewe nuko kuna Amerika yamaze gusokora mu gushigikira ayo mashira hamwe. Hazogya n'ayandi akuremwe akarenge, inzara izokwica abantu. Kigira gatatu, mw'isi hazobaho kunyiganyiga kw'isi, pana twatunyamugigima tuzi ukamenga uri kurarota, zizoba ari nyamugigima za nyazo. Izuba rizozima, toratubiririmba jua litazimika siku hiyo ya mwisho,
umengana akaririmbo ko kuririmba tugiye ku mpanda, ariko bizoba. Inyenyeri ngo zizotibagurika ziva mu ijuru zikorokera hasi, kandi zizogwa ku bantu. Twasomye ati mbona uwundi mu marayika w'urupfu, uwo akuraho icakane c'abantu bari mw'isi. Bisigura icakane c'abantu bari mw'isi bazopfa bishwe n'ivyo bihe, ariko kandi hazogeraho bikomera hamwe n'urupfu ruzimba. Muze mubandanye musoma ivyashe Yohana igice ca 6 ku murongo wa 17, ngo hazogeraho abantu batakambira imisozi tugweko. Umusozi ukubwira ati wapi, banza kwanza uwunwe, je sindakugwako. Uzogenda kuri Rusizi ngo wite mu ruzi rw'ingona zikumire, zizogusama zigutware boro buhoro maka ku nkengera y'ikiyaga Timze. Aha natwe twabuze abaturya, hamwe bo turya natwebwe twoba turuhutse. Banza kwanza utekane wemere akaje. Nivyanditswe twasomye ati abantu bazoba bipfuza urupfu, ariko ntibazorubona. Uzobona ikiduga ngomba ndacira semwo, ebana gufatire ko fire y'ubumesha, tije sino kugonga pe, ko naje bandi ko ndarondera ahantu ndarududura mugabo nahabuze. Bisigura hazobaho amagorwa amwe ateye ubwoba, ariko kandi naho menga hari abagize ubwoba, twibuke yuko abakijijwe abizeye umwami Yesu, twe tuzoba twibere muri show. Imana ishimwe cyane. Tuzoba twibere mu kirori turi muri dum 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 dum. Abandi nabo nyine no munsi nabo nyine muri dum 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 z'amabombe. Zizoba ari le contraire. Bamwe ni ngoma, abandi no munsi n'amabombe. Sinzera muri ico gihe uzoba uri hehe? Ndarangije, abarimvyi murashobora kuduga. Uzoba uri hehe muri ico gihe? Aya si amakuru y'iterabwoba. Uku n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Ubutumwa bwiza uno munsi buvugwa ku neza ati niwemere wizere Yesu. Abandi akabona yo kumenga ni ibintu by'abakizwa, ni ibintu by'akamenyero, ariko ndakubwiza ukuri ibi bintu bizobaho. Saba y'imvya tuyimbira kandi mukavuga ati ahigwa ufise isezerano ry'Imana ihoraho, bakadutangure mu ntango, ariko uburiyumvira. Sawa umurongozi Jean Claude Ndizeye shikana dusengere. Ariko imbere yuko adusengera buriyumvira, utakuwa wapi wakati huo? Bego uri mu bazosigara. Uri mu bazosigara bababajwe. Uri mu bazosigara bibaza ati mbega kauza wa muririmbye ati ngo ntunguciki. Kuba naranse kwizera Yesu nasice kuki? Ico kibazo uzocibaza. Hari igihe tubirimba ukamenga ni blague, ariko shanda babwire si nkuru. Fata akanya uvyiyumvireko. Fata akanya wiyumvire. Naho atari kwa Mungu narabivuze mu ndwi iheze, kuko umenga kwa Mungu niwo musi wo kuza ngaha kwakira Yesu. Ukaburimwo uri muto ukuze uvuga ati jewe sindigera mfata ingingo yo kwizera Yesu, sindigera mfata ingingo yo guha ubuzima bwanje Yesu, ndamwizere ndamwakire. Urashobora kuza. Abakozi b'Imana, abarongozi bari hano kugira bagufashe. Fata akanya wiyumvire. Kubakijijwe natwebwe turumva ko dufise igikorwa. Muri abo bazobabazwa, bega uri kuriyumvira ko harimo abo mu muryango wawe. Hari igihe ukwibaza ati jewe ivyo ntibindaba narakijijwe, ariko harimo abo muri famiye yawe. Ubwo uriyumvira kubabwira ubutumwa bwiza, uriyumvira kubasengera, uriyumvira bajya mukorana, bajya bagenzi mwirigwana, nabo nyene yuko bomenya Yesu bagakizwa. Ndagomba yuko buno butumwa bitaba gusa kumva ati je narakijijwe Imana ishimwe, bitaba kumva ati ngo isi izohura n'ibyago jewe sinzoba ndimwo, ariko nimba warakijwe by'ukuri utegerezwa kugira uno muhigo kuvuga ati ndagomba kuzana abandi kugakiza.